uyu munsi ndagomba ko duhagarara cyane ku ijambo rivuga ngo pourcentage cyangwa capacity yawe ingana gute mu kwizerera ibitangaza vya Yesu. Pourcentage mu kirundi bayita ngiki? Pourcentage yitwa ngiki? Pourcentage mu kirundi. Ibice? Good, thank you. Ibice, muga tuvuze ibice. Menga ni ibintu cagaguye nyene. Reka dukoreshe pourcentage. Nimukumva ko ka pourcentage mwese. Okay, reka dufate % 20%, 10%, 9%. Mbariza umuntu muri kumubaze ngo pourcentage ufise iyo wipimye wumva ingana gute kubijanye no kwizerera ibitangaza vya Yesu. Mumba ko mubwire gishinwa mwavyibaye sawa sereka nkoresha ijambo ryoroshe biremereye gute. Okay, biremereye gute muri wewe, biremereye gute mu buryo bwo kwizerera ibitangaza vya Yesu. Wumva uremereye ku ruhe rugezo, uri kuziye pourcentage kugira ngo uvuge ngo jewe Imana ndayizereye kubitanga kuvy'Imana yokora. Wumva uremereye gute? Reka dufate yuko Imana mu bitangaza vyayo ikora ibitangaza, reka tuyifatire kuri 100%. Ufise plenitude, ufise umwuzuzo ku bitangaza, reka dufate 100%. Wewe wumva mu kuyizerera imirimo yayikora mu buryo mugendana n'uburyo uyirondera, uri kuzihe pourcentage mu bitangaza vyayo? Uri kuruhe rugezo rungana gute? Wumva ishoboye iki kuri wewe? Nico kintu nkemuyere yambwiye ko tuganira uyu munsi. Wumva ishoboye iki? Ihera hehe kageza hehe? Wewe uku kuntu uri kurayirondera, ndabizi urabizi ko Imana ishoboye, ndabizi twamaze kuduga ukwizera ko Imana igiye gukora imirimo. None wumva imirimo igiye gukora ingana gute? Ugeza he mu kwizera? Wumva Imana izokora ibingana gute? Kuko reka ndababwire, hari ibintu bimwe turekera Imana, kandi Imana ikeneye yuko tutabireka ahubwo ari twebwe tubitegeka. Ndashaka mumvirize ikintu. Hari igihe rimwe na rimwe uraza aho Imana ishobora kubaza, ikabaza umwana w'umuntu ikamubwira ngo umwana w'umuntu ubona aya magufa mu nyumvirize neza. Uriko muranyumva? Mu nyumvirize muranyumva? Mvuge turi kumwe. Imana ikabaza ati mwana w'umuntu ubona aya magufa yo bamazima. Ndashaka kubaza, ubu Imana yo kwiyazarda ikavuga ngo ubona aya magufa yo bamazima, yibagiwe yuko ishatse kuvuga yuko umwana w'umuntu ari we ayirusha kuraba, ni wazi ibintu kuyirushayo. Imana kugira ngo ikubaze ngo aya magufa ubona yo bamazima, nuko yoyo yari ibona yuko atuba mazima, yari ibizi. Mugabo raba rero capacity, raba urugezo bw'uyu mwana w'umuntu, atabwira Imana ngo niwe wobimenya. Nagira ndababwire yuko biragoye cyane. Listen, nyumviriza neza. Biragoye gose, biragoye cyane Imana kurenza imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe ngo idepase, irenze aho wewe ugarukira. Biragoye. Igihe cyose Imana ikorana nawe bivanye n'urugezo uyizi ko ku mirimo yayo. Wavyumvise? Iri jambo kuvuga ngo niwe wobimenya, abantu bafise iyo mvuga ngo Mana ngo niubona ngo niuzi ngene ushoboye, niwe munyabubasha, n'abantu batagera kure. Imana kugira ngo iyongereze imyaka, inaprotege n'imyaka yawe igushitse kure, bivana naho ugeza mu kubona. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ati Aburahamu, jewe sindaguhitiramwo, ndashakura aba capacity ufise, ndashakura uburemere ufise. Iramubwira ngo hera aho hantu uhagaze, uhere ku birenge vyawe, uduza amaso, aho uza kugarukiriza kubona hose ndahaguha. Mbariza rero mugenzi wawe turi kubona hehe kugira ngo Imana ikorane nawe imirimo, ubona ibiki? Iki kintu ndabasengeye, nabasengeye, ntimucakirire mu kirokore, ntimucakirire mu gikizwa. Tekereza, vyiyumvireko. Ibi ndabivuga kubera iki? Uburyo dukura, aho twavuye, aho
ivyo twagiye turahura navyo, ivyo amaso yacu amaze kubona cyane, birafise uburemere, birafise ikibanza kinini mu buryo bwo kutwinfluensa kutaraba aho Imana iri kiraraba ku buzima bwacu. Aha dushobora kuba twicaranye n'umuntu igitangaza ciwe gihagaze ku mezi 5 y'ideni afise, akubwira ngo mana jewe ibindi ivyejo bibazwa uwundi musi, wewe nkuriraho iri deni rya mezi 5. None ngira ndakubaza, niyakura ideni rya mezi 5 uzoca utanga inzu? Niyakura iryo deni rya mezi 10 uzoca uja mwijuru? Muriko muranyumva ico ariko ndabwira? Okay, uzoca ubwira Imana ngo mana kunkuriye iryo deni, sezerera umusavyi wawe ntaha amahoro, mbariza mugenzi wawe urugezo gutekereza gukora kw'Imana ku buzima bwawe rungana gute? Muraba umubaza rungana gute? Ushaka iki? Uri kubwira Imana ikora ibingana gute? Haleluya! Uri kubwira Imana ngo ikora ibintu bingana gute? Uri kubwira Imana ngo igeze he? Ivyo uri kurabona nagira mbabwire mu kintu cyambere naba nabibabwiye ndanagitinya cyane. Papa ntazi kurengera karimba umwana wawe. Ico ubona nica gukorera. Uko ungana ntivuga ngo ndakurengeye, ifatira ku kuntu ungana. Fatira ku kuntu ungana. Ikorera ku kuntu ungana. Rero nagira ndababwire umugambi w'igihe kirekire niuzo utuma Imana ibana nawe igihe kirekire. Umugambi w'igihe gito gutuma Imana ibana nawe igihe gitoya. Umuntu ari karabona kuzoramba akabona buzukuru nabuzukuruza. Umuntu ari karavuga ngo mana je ndi ku mugongo wawe kugeza seshimwe, Imana ntizoguheka. Erega kuri uwo mugongo turawukorerako. Umugongo w'Imana uratandukanye. Werega umugongo uriko guverinema. Umugongo w'Imana n'ibitugu vy'Imana biri ku bwami. Ubwami bwawe buzoa ku bitugu vyawe. Ibi bintu byo ngo muzorinda musesa imvi nkibahetse, ntabwo iraguma iguhetse atacu uri kurakora. Kuri uwo mugongo turakora. Reka mbabwire ikintu Imana Jesus. Imana yarabwiye Abisirayeli Babuloni, iramubwira ati andika mugwe tubabwire ngo babwire barongore bakora akazi, nibarambagiza abakobwa b'i Babuloni bavyare. Babwire kuko ntabwo azova yejo, bamyibukirize ko ari imyaka 70. Nibagera gwa batatu impunzi tumerewe nabi, urumva igihe kizogera Imana ya Israeli twibuke. Ntibishoboka, genda babwire ngo barambagiza abakobwa, badaraga abakobwa b'i Babuloni bavyarane nabo, bubaka amazu, bakora akazi, kuko imyaka 70 ntabwo ari misindwe. Ntushobora gukonfesa ngo ubwire Imana ngo sinzafa ariko nzarama, ngo kugira ngo namamaze imirimo yawe. Erega urama nuri karamamaza imirimo iyihe? Mariza mugenzi wati iyihe? Uriko wamamaza iyihe? Ngo niwe wobimenya. Imana ibwira Ezekiel, iramubwira ati no, niwe wategezwa kubimenya, kuko wewe namaze gushira ngaho ntibigikenewe ko ari genza gutunganya ivyo ngaho, niwe utegeza kubitunganya. Iyo responsibility si iwanje, ni yiwawe. Imana ariko iravugisha Ezekiel kugira ngo irabe urugezo, vuga ngo urugezo, irabe capacité cyangwa pourcentage afise kubijanye no gukora kwayo. Ataravuga ati oh okay nijo no bimenya, okay ndavyemeye yo bamazima. Imana iramubwira ati okay vugira rero kuri aya magufa, sije ndavugira, vuga ibintu bibe bizima, vugira kuri aya magufa. Akavuga ibintu bikaba bwa mbere ibigahera, Imana igasubira kumubwira ati subira uvuge. Kamubwira ati raba ibya mbere igituga ati ongerako kandi hazi imitsi, ongerako kandi uzibwire ngo zihaguruke, ongerako. Nico gituma bivuga ngo ukwizera mukongere ku rukundo, urukundo mukongere wo kwihangana, ukwihangana mukongere kw'ivyizigiro, uvyizigiro mukongere mu byongere, ongera. Bwira mugenzi wawe turi mu rugendo kugenda twongerako. Hari umuntu ari karanyumva? Izina ry'Imana rishimwe cyane. Muriko muranyumvaga abakunzi b'Imana? Ugezaye
ugezahe witeze imana ku rugezo rungana gute ubona imana ku rugezo rungana gute wifuza imana ko ikora ku rugezo rungana gute utekereza bingana gute ufise imigambi ingana gute imana uyibona ari imana yokora ibingana gute ku buzima bwawe uyibona yoshobora iki ku buzima bwawe Bibiri iravuga ngo nkiri umwana nagenda rwana nkakora rwana nkavuga rwana ngo ariko maze gukura mu mana ukurushiriza kugendana naho ni kugenda waguka muri wewe birashoboka ko mu myaka 10 ariko ndasaba ikinga muko umwanya mfise capacity y'indege ya jet privé ngenda nkura kubera iki uko ndondera imana niko ngenda mbona ubukuru bwayo uko yegera niko ubona ubukuru bwayo ni ugenda utahura ivyo yoshobora ndasavye uyu mugoroba mpemu yera wumva akamo kiwe ari karatera ari karakubaza uyu mugoroba ari no joro ugeza hehe kugira ngo ubone ivy'Imana wumva ugeza uri kuruhe rugezo wumva Imana yokora ibiki ku buzima bwawe wumva ishoboye iki turayizereye tumva ko izo mugabo ufisiye wagutse gutungana gute ibinye kwaguka muri wewe kubona ibintu binini kugira kugira iyerekwa rirerire ry'ubuzima bwawe ahantu uzorimenyera ahantu uzomenya reka mpere kuri defo reka ndaye kuvuga amakarite reka kuvuga ubuhizi reka mpere ku madefo iyo ubonye umuntu kobwa arongowe yamara kurongorwa ntazo kugaruka mu ishengero iyerekwa ryiwe ryagarukira ku mugabo ndagasubiremo basavye ngo ndagasubiremo iyo ubonye umuntu yasenga mugasenga hamwe hama yaronka akazi ntasubire kugaruka ku munzu y'Imana iyerekwa ryiwe ryangana n'akazi kandi akana kaga gakomeye cyane ku muntu akeneye kurambira hano muri isi nakaga gakomeye cyane ku muntu akeneye ko influence hano musizuba nakaga gakomeye ku muntu akeneye ko abamukomoka ko bazogera kure nakaga gakomeye ndashaka ko uyu munsi ugerageza nimba ari kuraraba nk'inkoko agura umenye kuri nkukuma raba nk'inkukuma ugeza he wumva ushaka kugera he ugomba kubaka iki mbe murazi ko Imana yakuye Dawidi nyuma nyumviriza ahantu harakomeye numva mpemu yarambye Imana yakuye Dawidi nyuma y'intama iramwimika ihejeje kumwimika imusubiza mu bugaragwa igihe cy'ubugaragwa isubira kumuhamagaza agenda gutwaza Sauli ibigwanishwa imukura kwa Sauli igihe cy'ubugwanishwa amaze yica Goliyati yishe Goliyati mwumviriza izo etape zose yishe Goliyati ahaje kwica Goliyati abagore baramuririmba bamaze kumuririmba Sauli atangiye kumugwanya Dawidi asubira mu gishamba akarara mu gishamba rimwe agasubira mu rindi igihe kiragera Sauli arafu ariko aramuhiga Dawidi aragaruka baramwimika aja ku bwami atangura kugwana n'abafilisitiya igihe cy'abafilisitiya kirahera Imana imuneshereza intambara zose atangura kuyobora igihugu yiyumvira ku isanduku gisezerano yiyumvira ingene ryogaruka aragaruka n'isanduku amaze kurigarukana arishira mu mahema arubaka amazu agira amafaranga mu nyuma atekereza kubakira Imana avuga ngo ntiyoba mu mahema jemba mu nzu nziza ico gihe mwiyumvira urwo rugendo rw'iyo myaka yose nico gihe Imana yamubwiye ngo Dawidi nimba wibwira ku umwami ko ariho bigarukira ko amaze gushika nagenda kubwira ko atari ivyo aho wicaye hari hicaye abandi ni naho Imana yamuhereseza namubwiye ati kuba wabaye umwami ntirashika ahubwo ngira ndaguha izina imagine umuntu ari ku bwami atarahabwa izina ngiye kuguha izina mu bisanzwe umenga iryo jambo yari kuribwirwa ari mu butayu mugabo yaribwiwe ari ku ngoma ngiye kuguha izina ni kuvuga ngo Imana yari kiramubwira ati ntugarukire ku ntebe haracariho birebire Imana yabwiye Yosuwa agiye kwitaba Imana iramubwira ati Yosuwa urihuse kuvuye kare genda urabe ingene handitse ngo hariho vyinshi utari bwakore kugiye hamwe no guhagarika izuba Yosuwa we hamwe no guhagarika ukwezi hamwe no gukoreshwa ibijya by'ubuhizi byose hamwe no
kuneshereza hamwe no gushikana bise mugabo uragiye akiriho vyinshi vyo gukora. Genda urabacamanza 13. Imana iramubwira ngo Yosuwa we hari hakiriho vyinshi. Umuntu yaca yibaza ibibazo. None Imana irashobora kukwakira hatari bwagere. Yiyerekwa rihagaze yabiheze. Nibije nama ntabyigisha nkababwira Samusoni yari kuvuga ngo iri rimwe gusa nihora abansi banje. Sivyo bapfe muga jensoke umugambi wacu bandanye. Kuko birivuga ngo nubwo bamumoye umushatsi warasuye kumera. Icyatumye umushatsi usubira kumera nuko Imana yavuga ati haracariho misi. Muga bacasenga n'abacavuga ngo ngomba kwihora abansi duherengeterera hamwe muri iyi nzu. Imana toke umugambi uraheze rero ubwo wumva wamaze guheze sawa muce mujana. Urashobora gusozera umugambi w'Imana kandi muri gahunda yayo umugambi wari muremure. Bivana naho uri kurabona. My God, muri ko buranye ivyo ndiko ndavuga. Yesu nashima. Bivana niyere kufisi. Ushaka gushikana abawe hehe? Ushaka kubashikana hehe? Uyu munsi uri kuraraba Bernice, uri kuraraba umwana wawe Nathan, uri kuraraba Joshua wawe, ukamubona umenga ni mutoya. Ha vyaheze. Tangura guplanifya gushikana abana bawe. Tangura gutegura. Ndamusiga ahantu. Nico gituma Bibiliya umugisha wa mbere Imana yarashobora kuvuga ngo andika ikabwira abanditsi atandika ati Aburahamu yifiriye yisaziye neza ari umutunzi bihebuje. Dawidi yifiriye haguchoka ameona baraka na baraka amebarikiwa ameinuliwa ameona watoto wakibarikiwa abaga bitarije barapfuye ariko abubashimana ndabibonye ingene Imana bagire neza araruhusa bwiye Imana ati ngomba kuruhuka. Bibiliya kacishinga intango yipfira yisaziye neza. Gusaza sivyo bisigura ko wapfuye neza. Urashobora kubushaje ariko ugapfa nabi. Erega hari abasaza bagapfana gahinda. Hari abasaza bagasaza ariko bararoga. Ubupfuye neza. Kuza nyokuru abaroga. Sokuru akabaroga. Ugagiye gusaza neza. Mbareza mugenzi wawe turi kubona ibiki. Uyu mugoroba ko ari cyo mpemu yarashaka kukubaza. Uri kubona ibiki? Iyerekwa ryawe rigarukira he? Ubona Imana ishoboye ibiki ku buzima bwawe? Aho ugeza kuraba, aho ugeza kubona ko Imana ikora, niho Imana izogushikana. Niho Imana izogutwara. Uri kubona iki wa musore we? Uri kubona iki wa mama we? Nibikuri kurabona ku buzima bwawe. Wibona ko Imana yo kugezayo. Abana kugeza ngaho muri kamuranyumva ndandanye ntembe vuge abana ba Samuel lo profeta akomeye cyane yabahaye akazi abaha akazi nk'uko uyo babwira ati genda muca urubanza mu Kinindo muzoba abacamanza mu Kinindo gusa. Kinindo mwiyumvira amakarite yuzuye akabwira ati genda mwebwe muca imanza. Mugabo muri gahunda ya Samuel ariko aravuga ati ndiko ndasaza ngomba gutegura mu bana banje kame mizina ryanje ntizezimangane abana banje bazabandanye mission ngo bagere mu Kinindo batangura kujya amafaranga yo mu Kinindo barayarya batora ibiturire barabirya amazina yatangura kumenyekana mu bibi amenyekana ko basaba ibiturire abo nabana b'umuprofeta akomeye cyane. Profeta yasozereye urugendo abwiye stade y'Abisirayeli bose bakoranye atuwumburanya ku cyaha aduze ukuboko harabura umuntu numwe. Umugabo w'Imana yarakomeye ku buryo no mu rupfu rwiwe yashoboye kuvuga ibintu bigakoreka. Yabandanyije avugishwa yarapfuye. Agira abana yavyaye mu nda babiri abahakazi bagenda gukora mu Kinindo s'il vous plaît. Mu Kinindo bararya amafaranga y'abanyakinindo barabasaba mitaye baragira gutya baragira Evan Israeli irabimenya abakuru bakorana na Samuel barabimenya baraceceka kubera bamwubaha Samuel. Samuel yaratinyitse ngo hagera igihe Samuel akoze inama arababwira ati rero nimwe murambwira umuntu ko munsavye umwami nimumbwire kuko we yavuga ati ko biri kose kubera bankunda kubera banyubaha bamaze kubona ko abana banje nabona arabacamanza uko biri kose baraza gusaba umwana umwe mu bana banje asigara ari umwami.
mu kiganiro bagiranye nabo bakuru baramubwiye bati umviza ndakubwira turabibona ko ushaje ntitwashaka ko usaza twari tugigukeneye ariko urabona ko amagara yagucitse hageze kutaha mugabo turakeneye umwami mugabo mubami uturondera muza gudezinya utora ntushiremo ivyana vyawe bibiri ivyana vyawe Samuel arikanga ati kubera iki ati ntibakora nk'abandi ati reka twaratinye kubikubwira ariko uyu munsi tugatubikubwira uri ku musego kandi turakeneye ko dusigira umwami mubu dusigira ntuvuge izina ry'umwana wawe kuko abana bawe n'abanyange sombi imagine bariko bategurirwa ubwami bariko bategurirwa kujikirira ku kirimba bariko barejyayo kuri zone hari igihe Imana igutestinga ikagushira ahantu watangura kurya ku isoko ugatangura kurya utuntu tungana utanguye kurya Imana ikavuga ati nta biri n'inzoguha wewe nugume ngaho wewe nta handi uzorenga Imana irashobora kugutestinga Imana iratugeza bene data Imana ari igihugu akazi atari akazi nyakazi arakazi ko kukuraba inyifato ingendo mbega ubana n'abantu gute mbega urafasha mbega ninaguha amafaranga urampereza ivy'iwanje ugatangura kugatagura ibintu byose vy'abari ukarya biriya Imana ikavuga ati ntuzorenga mu kinindo promotion uyu munsi ndiko ndigisha mu kinindo ndiko ndigisha mu kabondo murambabarira ariko myaka iheze sio natanguriye ruguru Imana yatangiye kundabira ubwizigwa bwanje ruguru apana ku masantre ahantu ugende hagukorera igitanda uri kuraraba ushira kuri komine kuri zone tangiye kugorana ukiri hasi uri desordon ukiri hasi ibintu biracari hasi mugabo nta bwizigirwa uronsa akazi ugiye munsi y'uburongozi bw'umuntu wigize chef ushaka kuyobora ukaza urihereza uburenganzira bwo kwicara ukavuga umuntu ukavuga chef wawe ngurumva ngo chef wanje ngo hari ibintu adashoboye ngo je ngo kandi ngo nije ndiko ndamutungishije uri kabarisha we uko na kiburi Dawidi aratabuye intambwe Dawidi aratabuye idubu ayisubije mu ruhongore ashitse muhira rose agiye impande y'abakuru biwe kimya avuye hagiye mu bagenzi ba generation yiwe baricaye ntababwire ngo mpeje gutabura intambwe ntababwire ngo mpeje gukora kimya kumva ijuru ramuga ati tekana ivyo nibisanzwe Imana irarabira ati uyu mwana ashobora kwica idubu n'intambwe mbe murazi idubu n'intambwe cyangwa muriko mwumva ndiko ndavuga akayabo n'imbeba murazi cyari cy'idubu n'intambwe ubunye je iraraba ati wewe ntawo ni uzokuraho ikibazo muri Isirayeli nzoguha Goliyati kubera ufise umutima uciye bugufi utishira hejuru rabije naso y'umunsi itaragurira ku bintu urwara baba bashize kuri Facebook ngo na ubure hasigara abantu ngo bagorora amaboko ngo nimwitegereze neza ngo bigira bisubirane none je ngimeze gutya mezo sino yagorora ngo hera binge kuko kurajaye ngo hegurura aha wo bibona ko ndiko nagusubizayo ngo murabona mirate none ubu ngize gutya ngo mwabonye aho kugera ngo ndatangiye ngo power ngo fire wa unda katahugura ko baginye idiri abantu ngo yo yagoroye Imana ikarabi kavuga ati uyu muntu yanditse paragraph ingana gutya kubera yagoroye amaboko munsi ndamuhaye ikindi bica byanka inyifato igendo uburyo wifata ahantu Imana yagushize nigo rutuma Imana ihakugumiza cyangwa ihagukura nivyo bituma Imana ikuduza cyangwa ikumanura uri n'ugutwi niyumva icyo mpemuyerane ariko aravuga Imana izokuduza bivanye n'inyifato n'ingendo urashobora kubushoboye urashobora kuba uri capable aho hantu hashoboye mugaba ingeso zikahagukura ingeso zikakumanura atari ukunaniwe n'ubunye n'abatarajayo ibi byose urashobora kuva mu Mana ngo harya hano ukunda hashoboye Imana ikavuga ati urahashoboye mugabo nturatravaye ingeso ufise ingeso mbi sishobora kuhagushira wewe ufise ingeso mbi
mwabicaye manzi umenye igikenewe. Iyo Bibiri tubwira ngo twisuzume nitwo twiyize. Ariko Bibiri iri top kabisa. Bibiri ifise umuco ukwiriye. Bibiri iratuzi, bwira mugenzi wawe ati Bibiri iratuzi gamana. Iratuzi nubwo wowe uyigirisha ngo ntiwiyizi. Uriyizi. Ubunye hari umuntu yoza kunyibwi ngo avuga uwo ndiwe. Erega nibi muri ko murabona sivyo. None ko je namwe bwe tugarukira ngaha. Imana itangura ko iyo abantu bagiye usigaye wenyene nitangura kubwira ati none harya wari seri muri semana harya wari wewe bijya bintu babikoze kubera iki harya amahera we yasavye kubera iki ubwo ntiwashatse kugira ngo wiyerekane ko ufise umutima mwiza ni Imana ikuganiriza aho rero niho mudatira attention aho niho muca mutangura kwiririmbisha ozana haleluya oyirikiravuga reka kuririmba hari ibintu irikirakubwira muca mwizanisha turirimbo mugatangura ruwanje kandi muyivuyemo umviriza iyo musigaye muri babiri niho ikubwira ati ni gute harya wiyamama urushaka iki ko ndakuzi ntituzi nanye ivyo bintu birekesha ati harya ahantu reka ati none wewe nkubunye uvuye guteranya upfa gushika muhira muri douche kumvira kubwira ati none uvuye urya muntu muteranyije umuteranirije iki none nkujya muntu kumubesheye ugatutangura ngo yozana haleluya ngo mutema nangaye biso nta mutema papa reka arakubaza ati kubera kuvuye mu rusaku reka urusaku papa tuganiza iyo dusigaye turi bangahe jewe nayo gusa mu bantu tufise ukuntu tubemeza n'ubu nabemeje nabashize mu kwaha aha mwese ndanyiganza mugarige sigara no mekambye ati none harije none washaka iki Imana ntiherekeza umugambi Imana iherekeza umutima washize muri uwo mugambi Imana iherekeza umutima washize muri uwo mugambi ufise uhe mutima ivyo bintu uri kurasaba ushaka iki uwo muntu ukeneye aze mu buzima bwawe umushakira iki ushaka kugera kuki ushaka kugira ngo aya mafaranga uyaronke bigende gute Imana iraba umutima w'igituma Imana yoguhaye amafaranga uyashakira iki naha bigoreye amen nivyo sivyo muraba ndayizi cyane ivyo rero uza wivugisha ngo mutumishe ngo ndaje imbere yawe ngo mbwira ivyanje wisha wende witwa Yohana Yohana uvyumvise umunsi reka ubwo n'uburyarya muri Kristo Yesu n'ubwesukro muri Kristo Yesu n'ubujanja muri Kristo Yesu iwanyu ni ari umwana atanguzwa na ego yitwa Ive reka uburyarya muri Kristo Yesu ndinjiye muri koridoro yaje haro ni hari amabarline ntavyo uzi ko barine si waziteretseho reka uburyarya muri Yesu kuburyarya muri Yesu ivyo nibikugaragaza kuri fake bikugaragaza ko utari original hamwe na Yesu kuko ivyo uri kurigirisha sivyo barine nizi wawe iyo uzambaye uguma uvuga ngo barline niko ubu ntibuzambaye mugo ngo hari umuntu yazivuze ko abarinda bapompa kwere basigaye bazana imashini yo kubapompa mureke uburyarya muri Yesu ni mwizera ijambo uriyizi nimba ukiranutse urabizi ko kiranutse nimba uri kuragabitanye urabizi ko umugabitanye nimba uri umwesikuru urabizi ko umwesikuru nimba ukiranuka urabizi nimba uri seriye ku mugabo wawe urabizi ku mugore wawe urabizi nimba uri mweseriye ku mugore wawe urabizi nubwo wigira umweranda ugatanga rasiyo ukamubwira ati I love my baby ijuru irabizi ko umwandi uri bande kandi nawe urabizi si ibintu byo kwikanga ngo ntivyo ngo ndibandi ngo ntivyo ngo ndahemuka urabizi ko umuhemu so bintu nimuze mubireka so bintu muze mubireka
ngo mbwira ko ibintu ndimwe atari ibyo. Reka nicyo gituma itabaha, nicyo gituma itabahezagira. Muri njyajya muri Yesu. Imana ishimwe ko mutankubise. Muri njyajya muri Yesu. Imana ingana gute muri wewe? Wumva Imana ingana gute? Bariko barandaba muri online bariko amajambo nagomba kubabwira. Nashaka kubabwira ku mugabo yitwa Uziya. Sinzobabwira ejo. Nagomba kubabwira kuri Uziya. Nongere ndababwire ku mwana we yitwa Yotamu. Nzobibabwira ejo, tuzobiganirako. Papa arakuzi. Papa basensere kuri papa arakuzi. Arakuzi. Hamareka iyo sincerity yawe uri kuravyumva. Aha niho vyaviriyemo umuntu hagenda gutsitaza umuntu ugakomeretsa umuntu ukaca usaba imbabazi Imana. Imana siyo wakomerekeje, usaba imbabazi wakomerekeje. Niho haviriyemo n'ubwo buryarye. Umuntu aragenda agatoneka umuntu akamucumita akamugira yarangiza akacabwira Imana ngo nisame Mungu. Mungu nzuri umiza. Genda usaba imbabazi urya muntu wababaje. Ibyo byose n'uburyarya muri Yesu. Iyo sincerity ufise ku Mana basensere no kuri uwo muntu wababaje. Hamangira ndababwire yuko inzira Imana itangamwe imbabazi mu gihe wakoze ikosa. Sinzira yo kwegera Imana ngo yibwire ngo mbabarira. Inzira yo gusaba imbabazi nukugenda guca kuwo yarungitse. Genda ubwire intuma yayo, genda ubwire ambasaderi wayo. Yimbwirire yuko niho twaturira, twamara twatura tugakira. Uriya turira. Ubu wokira uri kuriya turira. Bariza mugenza we rero ni sawa. Mumaze kwanza ati ni sawa. Tugeze ku munsi ugira 10 turi ku w'icumi shakiki Uziya se wa Yotamu. Inyifato ya Uziya n'amakosa yakoze Uziya n'ivyo atarashoboye nubwo yagaragaje nkaho menga yarashoboye bikagera hana atwereka n'ahandi hana adashoboye. Reisite yiwe na esheke yiwe ugenda kuyitahuzwa n'umwana wiwe Yotamu. Yotamu niwe gutahuza defo ya Uziya ya se wiwe. Mu isanzwe bisobanukira kwa Yotamu. Yotamu ni wacaga kuko Yotamu yarize se wiwe. Yamanje kwiga grandpere wiwe. Amaziya ni wavyara Uziya. Amaziya Bibiri ivuga ko yakoze ku ngoma yiwe. Yakoze ivyiza urabona ko ari vyiza mu nyonga ziwe. Yari umuntu mwiza akorera Imana neza. Urumva rero umwana umwuzukuru aritegereza se wiwe arangije. Se wiwe bamushira ku ngoma kuko barateruye ntiyari muri gahunda ngo abantu baramuteruye bamushira ku ngoma ngo abe umwami. Yiga kuri comportement na attitude za se wiwe. Ahantu nzohagaruka ku munsi w'ejo. Amaze kuraba araba na shit ikomeye yagize. Bagiye kumushira kuri ya ntebe ya se wiwe. Ikintu cyambere yagiye gutravaya ni cananiye se wiwe. Icatumye kuko reka mbabwire kuduga Imana kuduzika kwicara kariya hejuru biri very easy. Biroroshe cyane. Imana ugupromotinga kwicara kariya awesome. Abantu bakubona bakabona ingero biraroshe cyane gose kukuduza. Mugabo rero gutena harya hantu yagushize
niho bigoye. Guteba harya hejuru kuduga ni wababa bigusarye imbaraga zo kuhakugumiza harya ntidukene kuza kurondera Imana ngo idupromoting. Oya, tuje kurondera Imana kugira ngo iduhereze inkomezi zizojera promotion yacu. Nico turonderera Imana. Yesu nashimwe cyane. Tuza kurondera Imana ubushobozi, capacity, imbaraga zituma promotion y'Imana tuzoyitwaramo neza, tugakora ibihimbara Imana. Naho ubundi promotion ni ikintu gisanzwe cyane, ni ikintu gisanzwe cyane. Abantu bariko baraduga bahura n'abandi bariko baramanuka, ni afere yo kuduga no kumanuka. Abantu umuntu arashobora gushininga deza truaza ukamusanga hasi ukibaza ati ni wewe. Inkomezi zo kuhaguma hari no gushobora kuhavyaza undi musaruro kugira ngo ugende harusha handi kuba heza, nico kibazo. Naho ubundi kugupromotinga kuguha akazi biri no mu bituma mu rukundo dukunda, kuko ari umuvyeyi mwiza aradukunda akadutinza kuduha kugeza aho tugera ku rugezo rwaho dutahura igituma ataraduha. Utaragera ahantu utahura igituma ivyawe bitevye uracyatebeye aho hantu. Subiremo, utaramenya impamvu igisubizo cyawe gitevye gutyo uracyatevye kuronka igisubizo cyawe. Ibi rero ntidushaka kuvyitaho, ariko rimwe na rimwe ndanabitekeza nkasanga ikibazo gihari nukuntu natwebwe ubwacu Imana yadushize imbere kaduhereza capacity ziri hejuru yani tutirekura ngo tubabwire ukuri kose kubera izindi ntumbero, kutamenya ngo tubaserure ukuri kose. Igitangaza ngo numukate w'abana bene data. Promotion ni ikintu gisanzwe, kuduza ni ikintu gisanzwe. Mugabo ureka kwiyumvira ko ari ibintu bisanzwe kuba uyu mwanya atakintu gihari uri kurasaba lift, uyu mwanya kurihinza ari ikintu kigoye. Hamadenko Imana igukubise inzu nziza, igukubise imodoka nziza, igukubise poste nziza, ngo wibwire yuko kuba wabigezemo ari byo bituma ushobora kubijera neza. Papa ntiyarananiwe gufata umugabo yitwa Yohana ngo amukure mu bugaragwa, amukure harya hantu yarari muri rirya shamba, ngo amuterure gutya, amusimvye gukura, amusimvye kugwiza inkomezi z'umutima, amusimvye ubugaragwa, ngo amuzane kwerekana. Ntivyari bimunaniye, yari yaratoranijwe, yari yaravuguze. Umviriza, Yohana bamuvuze ko akiri mu nda ya nyina we Elizabeth. Imana yamuvuze akiri mu nda ataranavayo. Iramubwira ngo uwo mwana gukura kwiwe kuzotangaza benshi. Yari umwana w'igitangaza, yari umwana yavutse avuye mu gitereko cy'umukecuru, yakuriye muri miracle, yavukiye muri miracle, yarabonye habaye imirimo ikomeye kugira ngo Yohana aboneke. Muga izo miracle zose kuba yari mu nda y'umukecuru, kuba yabonetse atevye, gukura kwiye gutanga, ni cyaburije ko Imana imucisha mu gukura, bimucisha mu kugwiza inkomezi, imucisha kumumesurira mu bugaragwa, hama imwerekane. Uku kwerekanwa, izi mbaraga yakuye ngaho nizo zatumye yubahuka. Abwira umwami, aramubwira ngo mwami, nubwo wanyakiriye, nubwo mfise faveur imbere yawe, ngira ndakubwire ko ujya mugore ufise atari uwawe. Izo nkomezi yazikuye muri ubwenge. Iyo utazigwijije umwami ntabaki amafuta akora uyabonamwo karite. Iyo utaciye muri iyo nzira uhayagiza utarakwiye guhayagizwa. Nta muntu ari karanyuze. Iyo utaciye ahantu Imana ikwigisha ubona amafuti ukayabika, nta kindi. Iyo utacishijwe ngaho biroroshe cyane kumenya umwana ariko arakora amafuti mu ngoro y'Imana ukanuma kandi umuzi. Ariko warahaciye warigishwe n'Imana, uramubwira ngo sije nakubambiwe, udahagaritse ivyo bintu soko ugende. Izo nguvu zo kubwira patrone wawe, namwe ndaraba ka video kampimbaye cyane
k'umudamu w'umuminisitiri bamunomye perezida aramunoma agenda umusogo wo kurahira hama uri karamurahiza muri parlement amurahiza amubwira ngo ndabirahiye mu izina rya le tout puissant wewe yagenda kusubiramo akavuga ngo ndabirahiye mu izina ry'Imana ishoboye byose wa mukuru w'inama wa parlement aramubwira ati no bavuga yuko ari ala le tout puissant amubwiye ngo abisubiremo uko asubiramo ngo le Dieu tout puissant yanka kuvuga ko ariyo tout puissant ari Imana hama umuntu aramubwira ati utabisubiyemo hagarika cyangwa usubiremo ibyo tukubwiye ahindukirira umukuru wa parlement aramubwira ati je suis désolé ntabyo nshobora kuvuga so ni imbaraga zirengeye poste so ni imbaraga zirengeye amafaranga kumushikiragaje si ikintu gitoye mugabo yaravuze ati hakoje izina ry'Imana anje ritukwa ndahevye iyi poste izo ni imbaraga izo rero utarazigwiza biragoye Imana kugira ngo ikwizigire biragoye kugira ngo Imana igutereke harya hantu kuko irabizi yuko utazifise izo mbaraga uzogorana harya hantu uzorushiriza konona ibintu ibi nivyo mwebwe abera mudakeneye kumva muga nzobibabwira mu vyanke ariko ndabibabwire mu vyanke kuvyakira nzobibabwira ibintu mwibwira nimugende murondera baguma batererayo baguma babatayo mu muyaga mufise amaposte yo mu muyaga genda baguma batererayo abaguma bababwira ko visa muzifise mu mufuko atana passport ugira genda bababwira je ntavyo nzobabwira iyo micezo tuyace ivyo mikino tubireke ivyo bintu ntabwo ari genda baguma bababwira yuko tuva bien genda baguma bababwira yuko umugore uwo mugabo muvyaranye gatatu ari wararakunika mwijoro unigwa n'intege nke zawe nta mugabo akunika aha atakunize ku mwana wa mbere arakunika ku mwana wa gatatu wamaze kugira ingaba mu rugo nihigira kunige azi ko hari abahungu bo mutikura yari gukuniga kikuvyara ku wa mbere ngo rekana n'uwo mugabo ngo mureke ngo yuzuye abadayimoni uraza abantu ariko ratingo zabo genda bagume bababwira muzitesha wosha zara batatu batatu bayine muratatu hakuwana nuwo kujako n'umunyamukoshi nkawe wosha rera abana uribwira ko uzokwipodora uvyimbe n'abana bane ngo ngugira ibintu ngo bakwemere rera abana tekanurere so bintu baza kubabwira vy'abadayimoni by'ibiva kuzimu rera tuza uracyashusha ufise abana bane ushushe kubera ufise abana bien tuzorongoza bien tubazoza kugusaba irembo mugura cari moto show toto show tekana gira discipline ubicitegerezo abana bakurabireko urambara ubusa umwana ufise umwana w'imyaka 15 urambara amamino ufise wende ewe man darayangaye je sinzi ibintu bihari muri kino Yesu nagira ze nubwo dushaka kuramba naze basi ubwo hari ibintu bigoye umwana ni totosho ndanyina ni totosho none ukacuza imbere y'Imana man abana banje ndabashize mu maboko yawe ntibagase nanje oya barasa nawe kuko barakubona uri citegererezo nimba udakene ko basa nawe hindura inyifato n'ingendo bapruve yuko wahindutse baca bahinduka reka kubashira amasengesho hinduka wewe ni sawa aha rero yaba hariho umuntu jewe Angela mbayeho kubwiwe faranga baribitse kwe kandi uzorabe umuntu ashaka ku influence n'amafaranga harya mu bisanzwe bari karakugura ababizi ingeso ziwe ababizi akavuga ati reka ndamutege hakiri kare ndamufasha ibintu byose amafaranga yose akuza ko amafaranga meza hari amafaranga aza kugufunga umunwa ni wabimenya ntiwubahuke kumuvugisha kurazi yuko ari kigropoaso hamwe ubaye kigropoaso canda kurya nka kuhe kurya nka kuhe nta mucezo nta bintu vya gros poisson na petit poisson uri nyamu uri ndagara ubaha Imana ivyo birakuraba Imana igukunda gutyo nta muntu nta chef nta kiwara
Imana ni ikomeye, ni ihambaye. Agakiza karatandukanye n'isi. Twaramaze kwinjira mu gakiza, dutegeza guhinduka. Dutera duhinduka, ntitwohinduka ku munsi umwe, ntitwohinduka mu kwezi, ariko turi muri processes. Tugenda duhindurwa n'umwami uko bukeye uko bwije, uko tuza. Iyo tutazaranye umutima wo kubwira Imana ngo Mana kora kuri iyi ngeso, ego iracari nubwo yose irikagaruka, ariko ukagumuzana umutima kuvuga ngo Mana nukuri ngahantu simbereye, ahantu ndabona ko hari danger imbere yanjye. Udafise uwo mutima nta gakiza uri kura, nta gakiza urimo, nta gakiza urimo, nta gakiza. Kandi abantu nk'abo muri iyi generation ndabatinya cyane, abantu badakene guhinduka. Iyo banaje mu ishengero baba baje gukubita hasi n'abari kwaragwana guhinduka. Cyo gituma ndakumenye sindakorohereza. Umuntu akwaduye wangu arakini tunamarizana mina we. Siwezi. Tuzobibazwa sha. Bibiri ivuga ngo iyo mitima uyicunge nk'uzoyibazwa. Papa yarakumpaye nzokubazwa. Nteza kukujera neza. Simvuze ko bitabiba, mugabo garagaza umutima wo gushaka guhinduka. Garagaza umutima wo gushaka kubaha Imana. Ejo tuzoganira ingeso za ingene Yotamu yafashe umwanya ariga. Yotamu aratekana, araraba grand-père, araraba se wiwe, aravuga ngo ikintu cyotuma nzana difference kuri iyi ntebe yabo. Papa grand-père yarahicaye, papa yarahicara, bose ntibakiriho. Ubu nije ngezweho. Ico tuma nteba hahantu. Ico tuma nteba hahantu. Urabona reka mabwira ikintu kimwe. Mu bisanzwe ntubona nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Burya imbaraga ziwe zo gutinda ku ngoma zihagaze kuba yarashoboye kwiga mugenzi we yagiye. Iyo uvyirengagije ukafata nk'ibinenengwe, ugashaka uzuragere mu kirenge mu bintu byose vyiwagusimbuye, nibi inyu usanga ibintu bica vyononekara. Utegeza Bibiri ivuga ngo uko Abisirayeli batubereye akarorero. Hari umuntu mugendana akakwigisha ikintu ukavuga ati Mana yanje uyu muntu reka je mpindure gutya. Duhinduka kubera hari ibi vyitegerezo turabirako. Hari abananiwe, ahuri hari abandi bari bahari, iyo posta hari abandi bari bayiriko. N'uyu mwanya we wayigiyemo, ijuru ryamaze kuguhitamwe mugabo, hari abandi bari kuri bande touche, hari abaramplasa. Iyo ntebe ntuzoyicara ko mirere na mirere. Igikomeye si ntebe, igikomeye nivyo ugomba gukorera kuri iyo ntebe. Imana rero igenda kwicarika ku ntebe, iraba akamaro kicu uzomara ni wicara kuri iyo ntebe. Akamaro nibi sindo cyo tuguma mu buzima buryoshe bubishe, bimeze neza bimeze nabi usima. Ejo narashize ijambo kuri stati rivuga ngo umugororotsi ngo akomeza kugira ikiganza ciza, ngo agatoneshwa n'uhoraho, ngo ariko ngo abanyakibi ngo uhoraho ngo azobatsindisha. Papa aragutsindisha, agushira muri territoire, akagushira abantu bagukikuje bose batuma ugwa muri esheke, bakagutsindisha. Iyo ufise umutima wamogoreye gukora ikibi, data acashiraho spirit, acashiraho impwemu yo gutsindisha. Ibi rero ndabivuze mu cyamwiyumvira ngo ararengeje urugero. Genda ubaze uwitwa Mikaya, niho nsozereye. Mikaya yarabwiye umwami, umwana wa Ahabu, aramubwira ati peti, ati mu mwanya ngiye mwiyerekwa, nisanga imbere y'Imana. Sisi imbere y'Imana nisanga si jeje nyene, sanga n'abadayimoni babiri bari kumwe n'Imana, bariko barabwira Imana ati Imana twemere tugende kumubesha ujya muntu tumushuke. Kandi ntiyari bwagende ku rugamba. Aramubwira ati shasa we muze, rekana n'ikibi nabonye bagira gushuke, kandi abo bantu bariko baragushuka naba bavugishwa b'abanyakinyoma. Mvuye ku ntebe y'Imana sanga niho bariko baravuga ngo reka tumushukishe ibyiza agende ku rugamba. Ni waruja kurapfa bagusavye, kandi mbonye Imana ivyemera yabemereye. Ya Mana igira neza yemeye. Yemeye ko bagushuka, abaragiye ubwo nyene akibimubwira. Urabona umutima wamogoreye gukora ikibi, abamuhaye urushitwa tindwarira mugasho, batwara mugasho, ariko araja mugasho agenda amubwira. Ariko rero nubwo nkubise, nubwo ngaragara nkaho umenga nguye muri esheke, nubwo umenga ndamaramaye, nubwo umenga sinsinze,
mu maso y'abantu burya wowe ni utsinzwe kuko ugo rugendo ugiyemo ntugaruka Imana rero kugira ngo ishire mu ngiro ijambo ryayo yapfuye urugamba rwaheze vita imeisha ngo hagira akagabo kiyazarda gusa mu bansi ngo kapfa gukubita umwami ngo gatera uko gashatse Imana ko yaritsindisha cikatisha wa mwami uraza urengana icegera ciburengana komanda twaye igisota arengana ugenda ngo no mu rubavu ku mwami ngo pa intambara yaheze kugira gusa Imana igaragaze yuko iyo ufise umutima udahinduka iguterurira igushiriraho ibintu bigutsindisha gusa umwami ntiyagaruka ndabira mugenzaho umubwire ngo inyifato subira muraho umubwire ngo ingeso murabe kandi umubwire ngo ingeso mubwire ngo turi ku rugamba rwo gutravaya inyifato n'ingeso imbere y'Imana murabe hindura ingeso geuza mwenendo tabia ingeso ziratuma tutagera kure tutegeza gutravaya karaktere zacu ziri bizarre nimbura umuntu w'ibinyabishavu travaya ivyo bishavu bikuvemo nimbura umuntu utihangana saba Imana iguhe kwihangana kuko ivyo bintu birashobora kukubuza kuguma mu mugisha reka kubinegrije ivyo rero ntibikende ko mwe muyera arinda kukubwira mwe muyera atuganiriza ku byo tutazi ivyo utazi nivyo kuganirako ivyo uzi ntashobora kukubwira ngo ni utegeza kumenya ngo ibintu reka ndabihindura dusenge iminota 5 yo gusenga